Kaze mu kiganiro wiriwe Maine cyo kuri uyu w'Imana tugaruka ku iteka ingoma z'u Burundi zatewe mu muji wa Portland akaba ari umurwa mukuru w'ubutunzi wa leta ya Maine mu buraruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kuwa 15 ukwezi kw'icenda uyu mwaka wa 2025 umurwi w'abatimbo b'abarundi witwa Batimbo United niho wahabwa iryo teka. Ingoma z'u Burundi kuva umugoroba w'uwo munsi ziri mu murage ndangakaranga w'igisagara ca Portland. Amujambo Afrika yaganiriye n'umukuru w'uwo murwi w'abatimbo witwa Batimbo United akaba ari Yves Karubu atubwira ico bisiguye hamwe rero n'imigambi bafise muri kazoza. Amujambo Afrika kuno mugoroba iriko iraganira na Yves Karubu umurundi w'ibujumbura abaye muri Maine kuva 2014 akaba arongoye umugwi ndangakaranga w'abavuzi b'ingoma witwa Batimbo United. Egome Yves Karubu urongoye umugwi w'abatimbo mu gisagara ca Portland ariko twavuga mbere no muri leta ya Maine. Uyu munsi turi mu gisagara ca Portland ku batahabona uyu mugoroba ntitwama tuhahurira kubera iki twahahuriye. Uyu mugoroba kubisanzwe s'umugoroba usa nk'iyindi no mugoroba akaranga kiwacu gaserekuye n'umugwi wa Batimbo United twatewe iteka ryo kwemegwa muri iki gisagara ca Portland Maine gushigwa mu mico ndangakaranga yemewe ngaha muri kino gisagara. Ego kubatabizi habaye ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igisagara ca Portland muri Maine gute umukuru w'igisagara ca Portland kinini nk'iki umugwa mukuru w'ubutunzi wa Maine yafashe akanya kiwe kugira ngo abatere iryo teka byarizanye urugendo rwagenze gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Urugendo ntigwabaye goroshe n'urugendo twatanguye umugwi kuva tukiyumvira duhuriye ngaha turabavuzi b'ingoma twakuriye hamwe twavugije ingoma ahantu henshi mu gisagara ca Bujumbura hatandukanye mugabo benshi twahujwe n'umugwi witwa Fondation Batimbo twakinira ahantu hitwa kuri Sesinga mu Ngagara. Rero bamwe baje mu 2011 bashikira muri kino gisagara abandi natwe tubasanga ngaha mu 2014. Rero tumaze kwicara turi hamwe turavugana tuti reka rero dukore umugwi wacu turawita izina ryitwa Batimbo United bisigura abatimbo mu kirundi ciwacu nabavuzi b'ingoma United no kuvuga twaje mu bihe bitandukanye mugabo reka tugende hamwe dukora ikintu kimwe tube umuntu umwe duserukira akaranga ku Burundi. Rero umugucura tangura kuva 2016 barantera iteka ryo kuwurongora nk'umukuru w'umugwi gushika ino saha turiko. Rero uyu munsi niho baye umunsi woroshe kubera kuzana ikintu nk'ingoma z'u Burundi turirimba mu Kirundi tukambara ukuntu gutandukanye n'abandi mu gisagara ta muntu n'umwe yumva ururimi muvuga mugaca mugwana no kugira ico kintu muzanye gishobore kwemegwa kugira bamenye abo muri bo babone umuco wanyu en plus bongere bamenye nabo muri so yabaye ingwana ikomeye gose kuva 2016 vyaduhaye opportunity yo gushobora kwiga icongereza kugira ushobore kubisigurira abantu. Ruca rero urugendo rutoroshe mugabo uko umwaka wagenda urahera dutumirwa ku mashure dutumirwa mu manza zitandukanye kuremesha abantu bakoze imanza hama bakaza bakatubaza bati none ivyo bintu mukora vyitwa gute origine yavyo ni yihe bisigura iki umuntu agashobora kubisigura mu congereza. Rero uno munsi inyuma y'imyaka yose niho ingoma z'u Burundi zemewe kuja mu mico ndangakaranga yo muri kino gisagara ca Portland Maine. Ego bisigura iki? Ico bisigura nuko kuva uno munsi umuco w'ikirundi ingoma z'ikirundi ziserukiwe n'umugwi witwa Batimbo United ziremewe muri kino gisagara ca Portland Maine nk'umugwi ndangakaranga ufise umuco wihariye wemewe ndetse no muri UNESCO ushobora guseruka ahantu hose bizoba bikenewe ndetse dushobora kwandika uno munsi n'ibitabo bigasomwa avec origine ya Batimbo United gusigura exactement icari cyo akaranga kiwacu.
ico nico kintu gikuru je novuga ko uno munsi udushikanyeko. Yves nk'umurundi utaha mu gihugu cawe abarundi baza ngaha mu buryo butandukanye hari abaza mbere barondera n'ubuhungiro ku murundi wese cyose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwawe iki gisigura iki? Je novuga ko iki ni ikintu gikomeye cyane uno munsi uri hejuru y'indi turashoboye kubaka izina turashoboye gufata mu makominote y'abantu twimukiye ngaha muri kino gisagara canke muri Amerika abimukira en general novuga yuko yabaye ingwani ikomeye yo kuvuga tuti uburundi tubushire ku izina ryo kurundi gwego nitwerekane gusa ko twaje ngaha kurondera akazi muga twerekana yuko hari ikindi kintu natwe twazanye gishobora kuja mu bintu bigashobora kwemegwa ku buryo buko izina ry'igihugu cy'iwacu izina ry'akaranga k'iwacu rishobora kwemegwa ndetse rikaja mu guhangana n'ubundi buranga buri ngaha niyo ngwane ikomeye je novuga ko umuntu twagwanye nayo uno munsi rero tukaba twatewe iteka ryo kubishikako amakominote abaye ngaha anye hari abasomalia hari abanyarwanda hari twebwe abarundi hari abasudani hari isi yose ndetse nkuko Amerika ikozwe n'isi yose so yabaye ingwa aha twese tubatumenya bivanye n'akaranga kiwawe n'umuco wiwawe niho bavuga ati ujya no murundi ujya no munyarwanda rero twebwe intego twari twihaye kwari kuvuga tuti reka tugwane ku buryo buko umuco wiwacu userikuye n'akaranga k'ingoma kadukujije duterura izina ry'iwacu tukarishira ku rundi rwego rwo hejuru so uno munsi novuga ko ariyo ntsinzi tubonye ariyo ntsinzi akaranga kabonye ariyo ntsinzi community y'iwacu ibonye ariyo ntsinzi y'igihugu cy'iwacu ishoboye kubona uno munsi Batimbo United wewe ubona uyu munsi ko mubaye nk'abambasaderi b'u Burundi cyane gose tubaye abambasaderi b'u Burundi tubaye abambasaderi ba community y'abarundi iri ngaha muri men ndetse na twebwe nyene aho umuntu azorengana izina ry'umurundi muri rusange bazovuga bati bajya abantu turaza baribo sabantu bari ngaha gusa kugira bakonsoma igihugu sabantu bari ngaha kugira bakora nabi nabantu bafise umuco bafise iyo bavuye bafise n'ikintu bazanye ndetse kiriko kirakora amateka abantu benshi bakunze kuvuga bati mu Burundi hari amacakubiri atari make hari amacakubiri y'ubwoko yiyongeye kwa y'intara bati hari abantu mbere bavuga bati umurisho kugera ubu coba ari kimwe mu bintu abarundi bagihuriza ko twavuga bati bose baragihuriza ko atakuvuga ngo je mva mu manuko mva mu buseruko mva mu buraruko canke mu burengero bakavuga bati uwo munsi umurisho nico kintu twovuga gishobora kuvuga ko cunza abarundi bahuriza ko bose niko bibona yego cyane nta n'inyishu yotevya no kwirirwa ndaguha jewe na inspiration kuja kuvuza ingoma sinovuga ko nabitanguye ndi umwana cyane nari mpejeje amashuri yo mu 10 ngiye mu 11 je ingoma naraziraba nkuko abarundi bose bazirambwabo nkaryoherwa nuko mbona ivyo twakuze twumva ubwoko bwo mu Burundi mu ngoma niho hantu honyene ntashobora kubibona ni nayo motivation yatumye je mvuga naje iki kintu reka ndakijemo rero mu rugendo twaciyemo nk'imyaka 10 ishika nka 12 twariko turavuza ingoma mu Burundi twaciye mu migwi myinshi itandukanye mu makartier atandukanye ndetse ivyo bavuga vy'ubwoko twebwe ivyo nta muntu numwe yigeze abinyita nanje ntawo nigeze ndabibonamwo uko yasa cyangwa uko yagira ibiki twari duhujwe gusa n'umurisho w'ingoma ndetse tumaze gushika no ngaha mu mahanga hoho cabaye ikintu gishobora kuduhuza cyane gose nta ico kintu naco ndigera mbona ntaco ndigera numva ni naco kintu gikuru jewe catumye mvuga nti ahantu n'amahoro ahantu n'urukundo ahantu n'ishure bica bituma umuntu abigumamo ingoma z'uburundi zagiye muco bita umuragenda gakaranga wa UNESCO harabaye mu nyuma Batimbo bahunze igihugu bahungira mu Rwanda baje novuga mu mahiganwa competition zabaye muri Afrika tubona ko leta y'u Burundi isa niba baye irandika n'amakete ivuga ko ata muntu yahunze yoshobora kuvuza ingoma ku bwawe ubona hari umuntu akwiye kwihariza ingoma ngo avuga ati umuntu yoba yarahunze yavuye mu gihugu ataruko ari mu Burundi yokwangirwa kuzivuza jewe ico ndavyiyumvira ko ico kintu ni kibazo c'inkora mutima cyane ndetse gituma abavuzi b'ingoma benshi tuciyumvira ko
ubundi umuntu ahantu hose wogenda ku isi yose umuco wawe uwugendana ku mutima akaranga kiwawe ukagendana ku mutima kubera ni wewe nivyo bikoze wewe. So je ndibaza yuko isi yose uno musi ku isi yose ugiye mu bihugu vy'Iburaya ugiye mu bihugu vya Amerika Canada iyo uzoja hose akaranga uzogasangayo kubera iki ico ni kintu umuntu adashobora kukwambura ni nk'ubwene novuga ko kujya tamuntu yokubwiye ati kuva no musi ndakwatse kuba umurundi ni nkuko ntawo kwaka karanga kiwawe aho ugenda hose ugatwara ku mutima mugabo twese ico duhuriza ko nuko uko vyatanguye uko basokuru babidusigiye tubigumiza à l'original ingoma turayikorera ku mutwe tugakoresha igishorezo tugakoresha imirisho nta kirato twambara natwebwe mu myaka izoza tuzoruha tubisigire urundi gwaruka nabwo nyene niko natwe twakiriye ako karanga ico nico kintu gikuru je mbona. Wovuga uti ahubwo no muri abo bantu babategetse canke abandi bantu bo mu mashirahamwe bimvira bati ingoma ntiyarikwiye kuvugirizwa mu mahanga ivuzwa n'abantu dufate bahunze, wovuga uti ahubwo igihugu cyari gikwiye kubinezererwa kubona akaranga ko Burundi kaguma kajanwa na beneco aho bari hose. Yego cyane kubera igihugu cyonyene ico notangura kuvuga hoho iwacu paraporo y'ahantu turi ni kure kugira umuntu azomenya igihugu cy'iwacu twavuyemwo ni ikintu kigoye cyane mugabo biciye mu murisho w'ingoma et surtout aho bitandukaniye abarundi biwacu ngoma bazivukiyemwo muri ko muravuza barumva ivyo muririmba byose barabizi mugaya amahanga c'est plus ibibazo. None ivyo bintu mukora bisigura iki? Iyo wikoreye ingoma ku mutwe bisigura iki? Iyo muri ko muravuza hasi bisigura iki? Iyo muri ko muraja mu mashi bisigura iki? Uru rushato nugwiki? Iyi ngoma ikozwe muki? Donc bashaka kumenya vyinshi gose ku ngoma gusumba uko muzivuza. Naho ingoma muzivuza iminota 5 bakenera kugira ibibazo bishika nko ku yindi minota nka 20 canke iminota 30. Rero je ndibaza yuko umurisho w'ingoma n'ubuserukizi bukomeye hagati mu bandi bw'igihugu cy'iwacu bivaye n'amahanga hari ahantu henshi badashobora kumenya igihugu cy'iwacu mugabo biciye mu murisho w'ingoma igihugu barakimenya neza cyane. Yego hanyuma mbega dusubiye inyuma gato turumva ko ni kimwe twakwita mu gifaransa sacrifice harimo kwitanga gukomeye muri uko kwitanga kugira ngo mugere haga ive ingoma zozizana urwo rushato nkuko bivuga aho zikanirwa aho zibikwa n'uburyo bigenda gute no kwitanga kwanyu canke nibisagara murimwo canke andi mashirahamwe avuga ati twabonye akamaro k'aba bantu hama bakabafasha mu rugendo. Urakoze cyane kuri ico kibazo je ndibaza ko uko umuntu akura abona ukuri kwinshi. Jewe naravugirije ingoma mu Burundi iwacu nk'imyaka 10 irenga gushika nuno mwanya ndacafise ikintu kimbakiye ku mutima kimbabaje ku buryo bw'uko umuvuzi w'ingoma yambara umwambaro w'igihugu cyo kimwe n'umusoda w'igihugu ni nk'umugwanyi ndetse tugiye no mu mateka y'igihugu cy'iwacu tukaraba icari cy'umutimbo yarafise akazi gakomeye mugabo je nakuze nibaza none kubera ko no musi rushato rw'ingoma ministeri y'iwacu atakina kimwe duha kubera ko no musi umuvuzi w'ingoma adahabwa mituwere y'igihugu kubera ko no musi umuvuzi w'ingoma avuye kuvuza ingoma kikorera amasaha n'amasaha leta atakina kimwe mugenera amata recuperation kugira ejo uyo mwuga ukomere. So nakuze mbona umuvuzi w'ingoma ari umuntu yibako imigwi yose y'Ibujumbura nashobora kuvuga yose je nakuriyemwo hariho za komeza karanga hariho za fondation Batimbo hariho za abagumyabanga abavuzi b'ingoma bamye ari abantu bibako bimenya mu nyambaro bimenya mu gukana ingoma mu kugira ibiki mugabo uwaja kuraba exactement akazi dukora canke ubuserukizi dufise ugasanga ni kintu gikomeye gose. Rero gushika nino saha vyarabandanije uno munsi ingoma ivyaye no kuvuga rujya rushato gononekaye umuvuzi ingoma turicarana tukavuga tuti dushire hasi amahera ngaha turaba ukuntu twoshora kuronka rushato imirisho iduheranye ijya ngoma iheze vyose ingoma ni kintu vyose ibikoresho vyose bikora twaragerageje biva ku isi yose vyaranse ikintu cyose gikora ku ngoma gitegeza kuva iwacu. Rero
nta hantu na hamwe ngahanye dufise tugenda kudodora ngo dukeneye kugura ingoma, dukeneye kugura umurisho, dukeneye kugura urushato. Ni hagati ya twebwe nyene abavuzi b'ingoma kujya nyene vyamye kuva kera. Ngaca ngigwa ko ntanga n'impanuro mvuga yuko mu gihe igihugu ciwacu catwibarutse arico cene uyu muco kiba kiriko kirasaba abavuzi b'ingoma kuduha imyitwarire n'ibiki babakwiye no kuyumvira nabo nyene kudushikira bakatubaza ati mushaka iki nigiki twabafasha kugira ibintu byanyu bitera imbere. Mugabo ivyo bintu navyo twigeze tubona, mugabo tugomana icizere yuko uko imisi izogenda irakura ndetse na twebwe turashobora gufasha ico kintu kizoteba kigahinduka. Ive tumaze kubona imigwi mwimwe nk'abantu batamba naje mfisemwo abana banje baje kwiga gutamba izimbyino ndangakaranga z'u Burundi, ukabona ko n'abana baryoherwa, ukabona ko bagira no vuga nti atashema ijanye ku gihugu cabo baca baguma bumva ko naho atoba yarahavukiye yimva nk'umurundi cyangwa umurundi kazi. Mbega muri kazoza mu migambi mwamufise mwebwe nk'abatimbo United icifuzo canke umugambi no kuzohava mwigisha abana bakiri bato kugira ngo namwe mugire ico no kwita nka pepinière abazobakorera mu ngata nko babivuze uti natwebwe turiko turakura? Ico ni kibazo ciza cyane, ico ni kibazo ciza cyane kubyo bwuko nta kintu no musiki turaje ishinga nko kubona ico kintu twagishitseko. Mugabo murano mahanga tugwana na vyinshi, tugwana n'ubuzima bwa misi yose. Uno musi kugira umutimba ashobore kuronka ikibanza akoreramo imyimenyerezo ni ibintu bisaba amahera menshi cyane, ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane. Mugabo turiko uno munsi kwiri teka dutewe yuko umugwi wacu bashoboye kwemegwa mu mico ndangakaranga yo muri kino gisagara. Iyo niyo ntumbero dufise. Ejo nejo bundi turifuza kugurura ishure rikomeye yigisha umuco w'ikirundi. Niyo hangiro mu kirundi ciwacu cumvikana uko nyene wabibajije niryo hangiro dufise mu misiza. Inyuma yibi ubona dushoye gushikako nico kintu tugiye gusaba ababijejwe ababishoboye baduhe ahantu ikibanza gikomeye. Turafise projet nyinshi gose zo gushobora uno munsi gukora ishure ryigisha umuco ndangakaranga w'u Burundi. So nk'uyo mwanya rero niho turiko turakora amanama n'ababijejwe bo muri communauté yacu bagende bahimiriza abana babo batuzanira abana babo mu misiza. Ico kintu muzobona cabaye gose. Tugaruka inyuma gato kuri uyu munsi Yves, nabonye ko wakiriye novuga nka certificat urupapuro rwemeza kabisa yuko izi ngoma zemewe mu murage ndangakaranga w'umuji wa Portland. Uyumvise gute uri kurarukira rujya rupapuro? Ngerageje kubwiza ukuri uko navyumvise je igihe meza amashure yisumbuye ndonse ijya bita diplome, numvise umenga ndakuze mbaye umugabo ngiye muri universite, nanje ngiye kwiga ikintu kizoshobora gutuma nanje mba nshobora gutanga ivyo nize vyose nshobora kubikoresha mu buzima busanzwe. So uno munsi rero urupapuro turonse c'est pas urupapuro rusanzwe uko kuntu navyumvise ico gihe nuno munsi niko ndavyumvise. Uno munsi niteka rikomeye twashoboye gutegwa ritwemerera ndetse kumva yuko ivyo tugiye gukora ahubwo bindi byose tubifitiye uruhusha kandi bizwi mu mategeko, bizwi ku rwego rwo hejuru. Akamo rero naho twagiye turavuga handi, akamo ku barundi bari muri Maine. Akamo ku barundi bari muri Maine ni ikintu gikomeye cyane. Jewe no basaba yuko kuva no munsi uri hejuru yindi abakinyi bagizwe n'abatimbo United aribo nserukira imbere y'amategeko twaritanze bikomeye gose kandi nta muntu madashobora atabibonye. Uno munsi rero je kubwiwanje wokabaye nk'ifundo ikintu cyashoboye kuduhuza kugira uno munsi bose bahaguruke babone yuko akaranga atarakabavuzi b'ingoma ahubwo akaranga uyu muco wacu ari uwa buri murundi wese tubanye ngaha anya ndetse barabona yuko nababa muri Canada baraza, baba muri Europe baraza, tugafashanya kugira tugume turiko turatera iteka akaranga kiwacu. Uno munsi ni nka novuga ko ari nk'inkebuzo ya buri murundi wese aba muri communauté iwacu ya Portland Maine yuko kuva uno munsi yoshobora kwiyumvamo yuko aka karanga arakiwe, aho turiko turavugiriza ingoma bakahashika ndetse bakamenya vyinshi, bafise ivyumviro vyinshi byoshobora gutuma akaranga kiwacu gashika ku yindi ntambwe, bakabizana tukicarana tugashobora kuvyigira hamwe. Ico ni kintu gikuru
ico ni ikintu gikuru kindaje ishinga kandi ndifuza yuko umunsi n'umunsi ico kintu twogishikako. Nivyo twazi ko abarundi bari basanzwe bazwi ngaha mu bisagara vya Maine kandi bazwi neza. Uravye uyu munsi nico umuji wa Portland wabonye mu batimbo ukavuga uti ndabashize mu muragenda ngakaranga w'umuji kandi hari amoko menshi, hari abantu bava mu bihugu byinshi nkuko wabivuze, si kari akarere gusa ko muri Afrika y'ubuseruko canke mu ihembe rya Afrika, hari n'abariva muri za Asia na hehe. Wibaza ko ubu Murundi, nibaza ko wari wabivuze ko wibaza ko umurundi azoha cyane iteka kurusha cyane gose iyo niyo ngwano twagwanye kandi uno munsi turashoboye kuyitsinda. Kubona umukuru wa kino gisagara ari wahaguruka akavuga ati Batimbo United ingoma y'u Burundi turayishize mu muco ndangakaranga wa kino gisagara, ni ikintu gikomeye cyane. Uno munsi ku mateleviziyo yose yo ngaha muri Maine biza kuba biriko biracako, ndetse na haraheze imisi shika nk'itanu twari kumwe na guverneur wo muri kino gisagara. Uyu munsi nawe nyene nahatara hari yego wo muri leta ya Maine yarabizi, nawe nyene yarambwiye ati ibintu mukora turabishima kandi turi nyuma yanyu, turabashigikiye cyane. Rero niteka ku murundi wese uno munsi ndibaza inyuma y'amakuru y'uno munsi ahaza abantu baza kuyabonera, ejo umurundi azoba afise yindi image yahanazo bari kwaraca, kandi iyo niyo ngwano twagwanye. Uno munsi rero novuga yuko ni insinzi ikomeye ku murundi wese aba muri kino gisagara ca Portland Maine, ndetse naho n'abari hanze ya kino gisagara baza kubona ayo makuru. Uno munsi baza kubona irindi zina ku murundi. Iyi nsinzi sinto yive nkuko bivuze, kandi ariko nkuko nabivuze nko kubijanye n'ingoma hari n'ibindi byinshi kumbure abategetsi bashaka kuvuga ati umuntu ko yavuye mu gihugu ntiyakwiyemerewe kubikora. Ubwira iki umurundi wese ahari yaba wahunze igihugu cyane ku bahunze igihugu, kuko hari gihe avuga ati ega Jesse nkiri umurundi nta bintu bijanye n'uburundi naba ncikoza ntibikenewe n'ubundi narabuhunze, ahari kwisi umubwira iki? Jewe kwico kibazo mbajije ndacumva ukuntu gutandukanye. Ndibaza yuko umuntu ntahunga igihugu ntaho gihungira, kubera naho gihunga kiguma ari wewe kikugumamwe. Umuntu ntahunga igihugu, umuntu ahunga ico no kwita ubutegetsi buhari uwo mwanya. Umuntu ahunga ideology iri mu uyo mwanya. Umuntu ahunga la politique ihari mu uyo mwanya. Nayo ubundi gihugu aho woja hose no mu gitanda uryamye wiyumva ko kiri mu ico gihugu. Uko jewe niko ndavyumva. Rero ndavuga nti igihugu aho ugiye hose ubugifise ku mutima wawe, umuco wawe, akaranga kiwawe, aho uri hose muba muri kumwe nako. Wovuga uti umuntu naho yobabazwa gute canke naho yogirwa ko yohura n'ibibazo bimeze gute, igihugu ni nk'umutima cyane gose. Igihugu ni wewe, igihugu ni jewe, igihugu ndetse iyo uzoja hose wama igihugu ciwawe wamugifise ku mutima. Nka jewe novuga ko ndi umunyamerika, ndiko ndamara imyaka 4 canke imyaka 5 ndose ubwene gihugu bwo muri kino gihugu, mugabo imisi yose ubwene gihugu bwanje bwa mbere n'ubwo Burundi. Nkora umuco w'ikirundi, nserukira karanga ko Burundi, ibindi byose ndabijamo kandi ndavyemerewe byo ngaha, mugabo umutima wanje ndi umurundi nkongera nka umunyamerika. Rero novuga yuko Burundi n'umutima nkuko bibajije, Uburundi n'umutima w'umurundi ahari hose ku isi yose. Ivi mbere yuko dusozerana muri kino kiganiro haya mu Jambo Afrika, nirihe jambo ufise wobwira abantu muri rusange? Ijambo rikuru mfise nuko mfise ugushima gukomeye ku buryo bwuko uru rugendo twakoze ntigwabaye urugendo rworoshe. Hariho benshi batugumye inyuma na benshi novuga ko batari bwavyiyumvemwo, mugabo iki kintu dushitse kuno munsi ni nk'inkebuzo ya buri murundi wese yo kwiyumvira ati none iki kintu tugeze mu kuno munsi, ejo tugikoze iki, ejo dushike kuki. Uru ni nk'urufunguruzo rwo muri kino gisagara baduhaye. Batubwiye bati ubwo rupapuro muronse
ahantu hose umwango wose muzoca kudodora ko mufise iciyumviro mufise intererano mushaka gutanga ubwo n'urufunguruzo rw'iki gisagara tubahaye rero uru n'urufunguruzo rwa communauté y'abarundi bose baba ngaha mu ntara ya Maine baba bahari uno munsi baba bazoza ndetse n'abazoza muri kazoza. Ive urakoze kuri iyo nganiro uhaye Amujambo Africa kandi ndagukeje nongera nkeza Batimbo United. Murakoze cyane namwe ndabashimiye gose. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro wiriwe Maine cyo kuri w'Imana. Reka umunsi mbere tubasezeze umurisho w'ingoma uwo murwi wa Batimbo United. Ikiganiro mwagiteguriwe na jewe Eloge Burikaneza nkaba ndabifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho butaha.